bakunzi ba Holy Canaan TV, ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uzokwama uri Imana yanje, uzokwama witwa ndiho, uzokwama uri Imana yanje, uzokwama witwa ndiho. Akira ishimwe mwami, rigukwiriye ibihe byose. Akira ishimwe data, rigukwiriye ibihe byose. Akira ishimwe mwemu, rigukwiriye ibihe byose. Akira ishimwe rikubereye muremyi w'ijuru n'isi. Akira ishimwe rikubereye Kristo umwana w'Imana nzima. Akira ishimwe rikubereye mwemu yera mufasha mwiza twahawe, butatu bweranda korea mu Mana imwe. Ndaninahaza izina rya Papa, umuremyi wa byose, umuvyeyi wa twese, umutabazi wa twese, umwungere wacu twese. Ndakuninahaza, ndagutazira, ndakuririmbira ishimwe kuko urabikwiriye. Utagushima n'utakuzi, utagukengurukira n'utazi ibyo wakoze, kuko watugiriye neza. Turi babi twese, turabo gupfa twese, turabo gucirwa kwiteka twese, ariko shimwa ko waduhaye Kristo umwami w'amahoro, kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi, ariko araga ubugingo budashira. Yesu umwami shimagizwa na bose, ufukamigwe na bose, kuko ibyo wakoze ni integego. Nta wundi n'umwe yabonetse ngo abikora atari wewe. Ngushimira ko namwemu yerahorana natwe, adahishurira amabanga y'ijuru. N'ubu nsubiye kumusaba komeze kubana natwe twese, kugira ngo ijambo tugiye kuganira rigira ubushobozi bwo gukiza imitima ya benshi. Nta icubahiro kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi, ijambo rivuga ku itandukaniro ry'umwana w'Imana n'umuntu w'Imana. Twarabonye icazanye Kristo no mwijuru, twarakibonye. Uyu munsi naho turagomba kuganira, mbega umwana w'Imana ninde? Mbega umuntu w'Imana ninde? Reka dusome mu Baroma igice c'8, dusome igice c'8, dusome umurongo wa 14 dushikane ku murongo w'17. Haravuga ngo ivyo kuba abana b'Imana, abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe mpwemu wo kubahindura abana b'Imana. Niwe atuma dutaka tuti Aba Data. Mpwemu ubwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu, ari cabona yuko turi abana b'Imana. Ariko ko turi abana bayo, turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo. Namba tubabazanywa nawe, ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Amen. Murumvise ko kugira ngo ushobore kuba umwana w'Imana, mwumvise ko ariho condition upfa kuba umwana w'Imana, ariko kwitwa umuntu w'Imana uwaremwe wese uwo ari we wese, abicanyi, abasambanyi, imboregwa, abarozi, abasuma, ababeshi, abaduyisha ari n'inzigo, bose ku murongo nukuri n'abantu b'Imana. Imana niyo yabaremye, kandi nagira ndakubwire inkuru nziza. Imana abo bantu bose ku murongo, Imana irabakunda.
Imana irabakunda, nagira nkubwire inkuru nziza kwibakunda kabisa. Kandi umutima wayo n'umugambi wayo nuko bova muri urwo rwego wo kwitwa abantu b'Imana bakinjira mu mugabane w'abaragwa. Haleluya. Bakinjira mu mugabane wo kwitwa abana b'Imana, bakarongorwa na mpwemu w'Imana. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana rirabivuze neza ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ntibavuze ngo umuntu wese yaremwe. Haleluya. Ntibavuze ngo umuntu wese yaremwe ngo ni umwana w'Imana, ariko bavuze ngo urongorwa na mpwemu w'Imana wese ni umwana w'Imana. Ntibisaba ngo nuko aba ari umwana w'umutunzi cyangwa umwana w'umukene cyangwa umbe icyo uri cyose, aho wavukiye hose, uko umeze kose, bigusaba gusa kuba urongorwa na mpwemu w'Imana. Nta yindi condition, uca uhinduka automatiquement umwana w'Imana. Haleluya. Ngo kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe mpwemu wo kubahindura abana b'Imana. Iyo wizeye Kristo, twarabonye ko umuntu amaze gucumura yatandukanye n'Imana. Mwitongo rya Edeni umuntu yaratandukanye n'Imana, n'uvuka wese avuka atandukanijwe n'Imana. Ariko umuntu akugarukanira uburenganzira bwo guhinduka umwana w'Imana ni Kristo, igihe umwizeye ukamwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, atuma mpwemu wawe asubira kubaho. Haleluya. Haleluya. Kuko umuntu wese arongorwa n'umushaha, akarongorwa n'umubiri. Nivyo bigenza umuntu, ivyiyumviro by'umuntu, ibigumbagumba by'umuntu, ugushaka byose abantu nivyo bibarongora. Hamwe n'uyu mubiri ugukoresha ibintu. Ariko iyo mpwemu w'Imana wizeye Kristo, mpwemu w'Imana acabwirikanya na mpwemu yawe igasubira kubaho ikaba nzima, ugasigara urongorwa n'iki? Urongorwa na mpwemu w'Imana. Niwe abwiririkanya n'impwemu yawe igakora ibikorwa byiza bihimbara Imana. Haleluya. Rero udashoboye kwemera ngo wakire Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ya mpwemu yawe ntishobora kubyuka, ishobora kuzuka. Kuko mwibuke ko umunsi Imana ibwira Adamu, yamubwiye ngo niwajya kuri iki giti kimenyekanisha ikibi n'iciza, ngo uzopfa nta kabuza. Umuntu yarapfuye kandi apfa agenda kubera impwemu yiwe niyo yari ipfuye, ariko umushaha n'umubiri bikora. Urumva umuntu afise mpwemu w'Imana muri we ntiyo kubaka gufata mwene wabo ngo afate inkota musogota mwice. Mpwemu w'Imana aba muri we, mpwemu yiwe ikora neza, ikorana na mpwemu w'Imana. Ntavyo yokora, ntavyo yokora. Rero murumva ko mpwemu yapfuye na mpwemu w'Imana ava mu muntu, ariko Kristo niwe agarura mpwemu yacu kuba nzima, igakorana na mpwemu y'Imana. Haleluya. Ngiyo nayo ituma udasubira kugira ubwoba, irakwemeza ko Imana ari data. Iyo mpwemu irakwemeza kuri umwana w'Imana. Haleluya. Ko Imana ari so, kandi umwana mu rugo ntatinya kwegera se, ntatinya kubwira se icyo ashaka. Haleluya. Uturabe n'umwana wa perezida, abaministre bagenda imbere yiwe biyengenga imbere ya perezida, mu kumuramutsa bacabuka, kandi atabahaye ukuboko ntibashobora kukurambura. Ariko umwana wa perezida aramwikumbagaza ko, aramutelefonera isaha yose ashakiye. Nta rindi tegeko, amategeko yose aramurengera, aramwemerera kwegera se uko ashaka, aramwemerera kumubwira icyo yiyumvira. Ukawe ntufite uburenganzira kumubwira ibyo ushaka byose. Haleluya. Haleluya. Rero mpwemu w'Imana niwe atwemeza ko turi abana b'Imana. Haleluya.
ngo mpwemu bwiwe abwirikanya na mpwemu wacu ari cyabona yuko turi abana b'Imana. Wumvise, impwemu y'Imana irabwirikana na mpwemu iba muri twe, kuko twese turafise mpwemu. Umugabo yarapfuye umunsi abavyeyi bacu bacumura, utuma isubira kubaho ni Kristo aza muri wewe akayivyuka. Haleluya. Iyo nayo ikikorana na ya mpwemu y'Imana, kandi uyu niwe ari yana activite ubu. Haleluya. Niwe ariko arakora mpwemu yera, niwe akorana n'abantu. Mwibuke ko Kristo ubwiwe yabwiye abigishwa biwe atereka kuguma mubabara ngo ndagiye, ati kuko je niyo ntagenda data ntazobarungika umufasha, ntazorungika mpwemu yera, atariko niyo nagenda azoheza aze. Ati kandi iyo niyaza niwe azobemeza aya majambo yose. Ati ubu nari ngifise byinshi byo kubabwira, mugabo ntimuri capable kubyakira. N'ubu hariho abantu uyu mwanya ndiko ndavuga bumva ndiko mvuga igishinwa ntibavyumva, ntibumva ibyo ndiko ndavuga, mugabo hariho abandi uyu mwanya bariko barakira. Haleluya. Bariko barakira, bariko barahishurirwa, nabo mpwemu w'Imana ariko arabaganiriza ukundi. Ubu nabo bobaha iyi mikro, nabo barafise ibindi umwanya bovuga ko mpwemu yera ariko arakomunika, ariko aravugana nabo. Haleluya. Ariko utagira mpwemu w'Imana muri we yumva ati ujya ariko avuga ikagwa yanabizimije. Ariko hari uwundi yoguma avuga ati naguma avuga ndiko ndahishurirwa, kubera mpwemu w'Imana ari muzima muri we. Haleluya. Rero mpwemu w'Imana acavugana ni mpwemu yacu, hama ukagira ihishurirwa. Haleluya. Ngo ariko ko turi abana bayo turabaragwa. Umwana w'Imana. None inge nkubaze, papa wawe afise amazu, papa wawe afise imiduga, none nta mugabane ufise mu vyaso? Urafise umugabane? Papa ariko aragira testament, aragushiramwo nawe ati iyi nzu canke iyi modoka ni wewe, canke irya parcelle ni ya naka. Mugabo abantu bose atunze mu nzu nta mugabane bafise, ugira bazoba bayiriti. Para beneficia, arabagaburira, arabaraza, arabagurira impuzu, aragira iki. Mugabo heritage n'abana yakuye mu nda canke abo yadobse. Rero ngo ariko turabana bayo turabaragwa, turabaragwa b'Imana, turabaraganywa na Kristo, namba tubabazanwa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Haleluya. Kugira ngo ubumuraganwa na Kristo hari ibyo wemera kwikorera. Iyi nzira iragoye, inzira y'agakiza ntiyoroshe, hariho sacrifice. Rero iyo ni wemera kwitanga, ko na Kristo yatanze sacrifice ikomeye, we yatanze y'amaraso. Rero nawe arakubwira ngo wikorere umusaraba wawe hanyuma umukurikire. Haleluya. Uzoheza ubu muraganywa nawe. Rero umuntu w'Imana ngira ngo uratahuye itandukaniro riri hagati y'umuntu w'Imana n'umwana w'Imana. Umwana w'Imana nta muntu ashaka kugira umwana w'Imana naho papa wawe gukunda na mama wawe akaba gukunda gute, naho inshuti zawe zoba zigukunda gute, ntibashobora kuguhindurira identity. Uhinduke kuba umwana w'Imana, ukuwe kuba umuntu w'Imana. Umuntu ashobora kuguhindura identity ni Kristo wenyene. Niwe afise ubwo burenganzira wenyene bwo kwinjira muri tiruware ya se. Icete cyakwagiriza kuri umunyavyaha akagisokora, akagikorera, akagitabura, akaca agenda akakwandika mu gitabo c'ubugingo. Haleluya. Niwe wenyene, kuko niwe yahawe ubwo bubasha mw'isi no mw'ijuru wenyene, kuko yakoze igikorwa cyahimbaye umutima w'Imana. Aravuga ati wewe uhawe izina risumba yandi, amavi n'indimi zizofukama zaturekura umwami. Rero uwahawe uburenganzira n'Imana bwo kuguhindura no kuguhindurira amateka, uvyanka nkande mwizere, uzoheza nawe wandikwe mu gitabo c'ubugingo, ufutwe mu gitabo c'urupfu. Imana yo mw'ijuru ibampera umugisha. Uri mwiza Mana, ugira neza mwami wanje. Ibyo wadukoreye ni vyiza cyane, nta kuntu na kumwe twari kuba baragahanwa nawe
atari wewe uduhaye ubwo burenganzira, atari wewe uducira inzira, kuko urubanza rwariga umuntu kwari ugutandukana n'Imana iteka ryose. Ariko kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe waritanze kugira ngo dusubire tunywane n'Imana. Uyu munsi rero abakwizeye n'abaragwa b'ijuru, n'abaragwanwa nawe. Uko data akubona mu ijuru, abakwizeye niko ababona, ko bizeye uwo yatumye. Ndagushimiye, ndakuninahaza, ndagukunda, uri gitangaza. Izina ryawe rishimwe na bose, hama icubahiro kigarukire data we yakuduhaye. Mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.